ishirahamwe ACAT-Burundi rero rirahagaritswe umutima n'ubusumwa bukorwa mu mabohero. Ivyo navyo bigakorwa n'abantu bitwa ngo nibo baserukira abandi mw'ibohero, aho bita abakapita, babifashijwemwo n'abatwara amabohero, abo bitwa basanzwe aribo abayobozi b'amabohero. Abo rero bitwa abakapita mu bisanzwe bitwa ko aribo baserukira abandi mw'ibohero mu gushikiriza ingorane z'abanyororo z'imbohe. Mugabo ibyo tubona nuko usanga bariko bakorera ubuyobozi bw'ibohero mu kwanduza amahera, anduza abanyororo ku nguvu kandi mu bidacimwe mu mategeko. Ayo mahera rero nayo ugasanga niyo baja kugabura. Hari kandi n'undi mugwi usanzwe uciye uteye kubiri n'amategeko agenga amabohero mu Burundi, twovuga nk'itegeko rigenga amabohero canke itegeko ntunganywa bikorwa. Uwo nawo mugwi nuwo abo bita ngo nibo bajejwe umutekano mw'ibohero, comité de sécurité. Mugabo amategeko nayo avuga yuko ivyo gucungera umutekano mu mabohero bikorwa n'igipolisi kibirekuriwe, nk'uko ingingo ya 17 gushika mbere ko ya 19 y'itegeko rigenga amabohero mu Burundi ribivuga. Kuri ivyo rero abo bantu bose bashirwaho n'ubuyobozi bw'ibohero, haca havamwo guhanyanga agateka k'abanyororo uku gukurikira. Usanga abanyororo bashasha binjiye batozwa amahera ageze ku miliyoni urenga mu mabohero amwe nka cane cane nk'ibohero rya Mpimba. Ayo nayo bakavuga ngo nayo kugura ibuji, mugabo ayo mahera utayatanze ntushobora kuronka ukika umusaya. Hari kandi ubusumwa bw'ibiribwa. Murazi ko mu mabohero muri no misi hari inzara iteye ubwoba, kuko bashobora kumara n'ukwezi kose canke batabagaburiye, batabahaye imfungurwa. Mugabo niyo zibonetse, abo bitwa ko aribo babarongoye bahava bakaziba, bakabaha ibidakwiye. Mbere usanga n'abandi baba batanditse, ahandi nabo bakandika umurengera. Ivyo byose bija kuvamwo baja kubishora hanze, bikinjiza amahera aja kugaburwa muri ya migwi itatu, ukuvuga ubuyobozi bw'ibohero, abakapita babitwa ko aribo batwara baserukira abandi, eka mbere nabo bakobite ba security. Turabona kandi ko n'abakapita eka mbere nabo bajejwe ivyitwa ngo batwara umutekano basigaye bafise uburenganzira bwo guhana abandi banyororo mu kubashira muri bwa buzu bashiramwo abagoranye mw'ibohero, byo bita amaserire de correction. Aho naho nyene kugira ngo bagukureyo ukaba babanza gutanga amahera. Ibyo byose rero na mabi tubona amaze iminsi akorwa mu mabohero, kandi yamaze kuba akamenyero gose. Kuri ivyo rero ACAT-Burundi irasaba ubushikiranganji bw'ubutungane bisanzwe ari bwo buraba ibijanywe n'amabohero mu Burundi, ko bwogira bokora ibikorwa bategerejwe gukora. Twavuga nk'abashikiriza amanza ko bateza kuja kuraba amabohero, bakaraba ukuntu abanyororo babayeho, bakaraba ko guhungabanya amategeko bihari, hanyuma bakabona ibiriko biraba, bagahava bagahana ababikora, kugira ngo abanyororo batunganirizwe nk'uko amategeko y'igihugu eka mbere mpuzamakungu abivuga.